Abenegihugu baba mu gacimbiri ka Nyamutenderi zone Ruyaga komine Kanyosha intara ya Bujumbura rirare bafise ikibazo c'ibura ry'amazi bamaranye igihe kitari gito. Bamwe mwabo twaganiriye bamenyesha ko amazi ataboneka canke yabonetse naho akaza ari make canke acafuye. Iyi imvura iguye usanga yahinza asa n'urushanga arimwe urushanga rwinshi gose. Hamwe n'umushitsi ashitse utoshobora kuyamuha. Asa nabi n'ikintu wavomye mu karinda kucugunyuza. Mbere kugira ngo turonke n'utwo kunywa twiza tukaza kugenda hariya mu mihanda mu Kamesa kuyakurayo. Abantu bayavoma bari bese cyane. Abandi bagatangura kuyavomereza nk'ibintu by'ibirimo byabo hariya ruguru Mboza. Hanyuma naho tugatatu yakena. Ntiyasobere kuboneka no kuboneka. Akamara nk'imisi atana amazi dufise. Iyo hageze muci acakama kuko aho twatoye sose twatoyemo ni mu gace ka Mboza hejuru. Abanyagihugu bariyoganije baragira turiyoganiza turazana amatiyo tuyabonera na komine turazana amazi makeyi ariko muri sose hariya twatoye amazi hari amazi menshi twabuze ikidufasha kugira ngo tuyatorere menshi kugira ngo Nyamutenderi ikwirwe amazi. Basaba leta ko baronsa amazi meza kandi akwiye. Boduha amazi meza kandi ari mu muti kandi bakaduha n'abategetsi baguma baraba kuko amabombo ingene bikurikirana neza. Kuko nibwo buzima bw'abanyagihugu. Kandi ni kazoza kacu murabona yamazi ari ku mabarabara abagenda bose bahita barayihembutsa. Haboneka amazi ameze neza. Ahubwo hoboneka nk'uko bubaka iyindi tangi hama bagasiramo n'imiringoti minini kugira amazi tuyaronka ari mesi. Urabona n'abantu si bakeye umusozi wose kuva mu ikora kumanuka ku Nyamutenderi uvoma ngaho. Ivyo biruko mu gihe no hagati mu gisagara ca Bujumbura haheze igihe hibonekeza ikibazo c'ibura ry'amazi mu makartier atandukanye agize ico gisagara.